nibuka narakunda kugira ngo murumva yuko ari ibintu bishimye cyane ni jambo yami ukazubona umwana w'imyaka 15 ngo yatwaye inda murumva yuko biba ari ibintu bibabaje cyane birakomeye cyane Imni abantu sa muruduhu vyamuzanye hewe yari weganutse we yanukuri amaho hewe uravuye mu kiganiro ego cyo niyo ndiko ndapfa nyaruka tugende oya we ntuze we yanukuri je bamufasha waje niyaguriye kakavutano vyukuri pe Mbebye muriko muravugana ninde Bega wewe kuge konge ndabandi bose warabaguriye imvutano babahabara bawe jewe waranguriye none izo ambaye zije we naze kuguriye izo ambaye zije we naze kuguriye abantu muri teragateka yo ntiririya nurangumiritse ibanga ari kwicamba bajega bayo jarashitse candafungwa ariko muhungagizwe no gutimba naratimvye candatoroka candagenda ndashika iwabo mama wiwe carambaza nti Shalom ni iteka ridasanzwe kongera guhura namwe nkuko bisanzwe televiziyo nimwe ni yandi ni Senga Media TV nkuko bisanzwe kuri mikro ya mbere ni DJ Sniper tukaba turi kumwe n'undi muntu adasanzwe kuri mikro ya kabiri ariko nizera neza yuko muza kuryoherwa muza kumva ibitandukanye nibyo twari tumenyereye ariko na cyane cyane kuri bamwe batarayikora ndabasaba gukora subscribe mugakora share like na comment kugira ngo turushizeho kujana ibintu birushizeho kugenda neza ndongeye kubaha karibu nakaze mu kiganiro tugiye gukorana n'undi muntu adasanzwe ndamwakira ndamuha karibu nakaze kuri mikro za Senga Media TV ndakuramukije. Shalom nanje ndabaramukije cyane murakoze cyane ko twakira nongera ndamusaba ko baradukwirikirana murakoze cyane. Umeze neza cyane ndashima Imana. Wiyumva gute kuri mikro za Senga Media TV? Nta shetani ni original. Yes ngo nta shetani ibintu ni original nkuko bisanzwe sinzi ko no muvuga ariko nibaza yuko uri umuntu w'umugabo nashobora kuvuga mu izina icubahiro tugirente tugiye abagikwiriye kuba ariko baradukurikirana turiko tuganira nande jewe amazina ni menshi amazina abavyeyi banyise mbere ku mazina abavyeyi banyise okay hari haye abavyeyi bakwise hari haye bakwita mwisite nayandi wagiye umenyekana ku bindi bitandukanye peut-être tuzakumenya mu kanya kaza kuza ariko uratubwira wariwe ayabavyeyi nayandi nyimba bikeneye kugira ngo urazi yuko hari gihe nshobora gushika hari ugasanga ijya abavyeyi bakwise ntibarizi kugira ngo menye ningera ngaha nzobazire kugira ngo ndakuronke cye kundi wese ashobora kuba gukeneye amazina abavyeyi banyise mbere inshuti Thierry hanyuma ndakura nisanga muri comedy muri comedy naho nitwa Tijo le comédien hanyuma ndi mwivuga butumwa bakanyita Evangeliste Thierry ndi mukaranga bakanyita Tijo umunyakaranga umva ni menshi ayo mazina ni menshi ubwo nizera yuko ariko baradukurikirana babitahuye Tijo le comédien mu mwuga ujanye na comedy canke na cinema Tijo umunyakaranga mu bijanye na karanga hagaca haza ko nakandi kakabijya mbere inshuti Thierry izina wahawe n'abavyeyi nirindi rero ari ryo Evangeliste Thierry wow Thierry asanzwe akijijwe ndakijijwe kuko sino umuvuga butumwa ntakijijwe ko mvuga ubutumwa bwa Kristo oya ubutumwa buratandukanye mvuga ubutumwa bwiza wow okay voilà urengeje kwako oya honyora ngaha urengeje ko ubutumwa bwiza bica byumvikana cyane gusumba tutarandiriye gatoya turipfuza kumenya hari abashobora kuba bariko baradukurikirana bashobora kuba batuzi ariko hari nabandi bashobora kuba bakurikirana Senga Media TV badashobora kuba bazi Thierry ninde yavutse ryari avuka mu muryango w'abana bangahe
Thierry ni umwana avuka mu muryango w'abana indwi, hama akaba agira gatandatu natswe k'umuhererezi, yego nkurikirana n'umuhererezi, hanyuma nkaba mfise imyaka je kenshi iyo kuvuga imyaka ngo ningahe birangora, nzo mwaka navukiye okay ntaco navutse mu 1999 ubwo 1999 mu 1999 ntutinya kuvuga ibitigiri kuko umengo ubushaje oya ahubwo ubundi umengo ndi muto kandi umengo ndashaje bisigura ko uko ugaragara n'imyaka yawe ntibijanye pe ubundi narimva ko abavyeyi baba barihenze kwica baba bari basomwe bakaja kunyandikisha nyene wavukiye ruguru canke mu gisagara? Navukiye mu gisagara ca Bujumbura quartier ya Mutakura. Abantu bakunda kwihenda usanga ari abantu bavukiye hariya aya. Okay, reka tubandanye. Ego wariko uravuga Thierry, uratubwira imyaka. Ego watubwiye yuko usanzwe uri mu mwuga wa comedy. Thierry yatanguye ibijanye no gukina sinema ryari? Niki camusunikiye kumva yuko yo kwinjira muri ivyo bintu na cyane cyane ko ari igikowa kiba kitoroshe? Jewe natanguye ibintu vyo gukina ibintu vya filme canke amateatre canke ibintu vya comedy nkiri muto cyane, kuko ndibuka yuko twagenda nk'ifise imyaka 12 muri ry'ama club bigiharawe, ama club y'amafilme nubwo bitari bwatera imbere cyane, bakunda gukina amakarashika za filme twakunda kubona z'akarashika zo muri Tanzania, wasanga n'amasketch n'arivyo bakina cyane. Rero nivyo nakuriyemwo, ariko impano yari sanzwe iri muri je kuko niyo nari ku ntebe y'ishure kuva primaire nari umuguruguru. Numva nasanga ari ibintu biri muri je, naguma ndabatera inkuru abanyeshuri abigisha twaguma twiruka ndabacimbisite ebana sinafadika n'ama blague menshi tari burumva wasanga ari je nateramishije igiti nka kirya, ariko ari mustari kuva kera tuvyituko. Ego nuko. Okay, uratubwiye aho watanguriye, eske umaze gutangura nizihe ntambamye wahuye nazo? Nibiki vyakugoye, nibiki vyakoroheye? Kuko na cyane cyane kushobora gusanga hari abafisi iyo ngabire umugabo batinya kugerageza kuko aba ari ibintu bitoroshe, na cyane cyane kuba dukurikirana bose barabizi. Turiko turakorera ko mu buryo bwose butandukanye, haba mu bijanye n'umuziki, haba mu bijanye na sinema, si tere yoroshe cyane gukorerako, na cyane cyane kusanga uhura n'inzitizi zitandukanye. Ariko wewe niki cyakoroheye muri byo, niki cyakugoye? Nukuvuga ibi bintu vyacu vya comedy canke vya filme, natanguye cyane gukora ibintu vy'amajwi n'imita amajwi y'abantu. Rero muri uko kwimita amajwi y'abantu nahuye n'intambamye nyinshi zabo twigana bambwira ngo ntavyo nshoboye, kuko ubundi ikintu kigitangura ubu uri kuraciga ntuburakimenya. Rero vyarambabaza kubona ndiko ndashiramo effort nyinshi niga gusubiramwo amajwi y'abantu, ariko nkaguma numva ngo wapi vraiment ngo ibintu si vyawe. Ariko mu nyuma maze gutera intambwe sinacitse intege, kuko ingabire yawe iri muri wewe canke impano Imana ashize muri wewe, nubwo bo kugwanya gute ntushobora kurambirwa canke gucika intege, urashishikara. Igihe n'igihe uzoteba ubona resultat. Nawe uri kuradukwirikirana ndaguhanure yuko nimba uri kuragwanywa mu vyo uri kurakora uyu munsi, ariko akaba ari impano Imana ashize muri wewe canke akaba ari ico umuhamagaro Imana yashize muri wewe, shishikara. Abaguca intege ntibabura, intambamye ntizibura, ariko nshima Imana yuko iyi Imana yateguye ico kintu mu buzima bwawe iragishitsa, kuko irashigikira ico gikorwa. Yego. Wow. Uratubwiye aho watanguriye ni kwari impano wakuze ufise, usanzwe ufise, warabikoze. Eske mbevyo bavyakoroheye ko abantu bakwakira muri societe, na cyane cyane kusanga hari ibintu umuntu akora gasanga biragorana abantu bamufata no muderenka ninki canke bivanye n'indoto wari ufiseho? Ibikorwa byawe vyaroroshe cyane, byagufasha ikiringo kingana iki kugira ngo bitangure kugaragara mu bantu, bishike muri societe, abantu bamenye ati hariho Tijoro Comedy? Ni ryari watanguye kumva yuko ti kumbe nanjye ndashobora kurengana, abantu bakabona ko hari ikintu ushoboye canke hari umwuga kanaka nshobora kwambarizwamo? Ubundi nta kintu kimwe uzokora muri iyi si ugereye ahantu abantu bose bagukomera amashi. Navuze yuko nahuye n'intambamye nyinshi nkitangura, ariko navuge ngo nubu hari abantu bakiduca intege. Ubundi kandi ntabwo tuzoshika 100%, turacakeneye gushishikara twiga turondera kandi Imana izoshishikara kudushoboza. Hanyuma novuga ngo
byarashitse igihe rero ndaheza ndabona ati ubu harageze yuko ndabigaragaza ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndibuka natanguye gukorera ku mbuga mu 2014 mu 2014 niho natangura gushira utuvideo twanje ku mbuga Facebook nkiri hasi cyane nkikoresha agatelefone tuvideo duto mbwira n'abantu bakora dukurikirana kandi mwipfuza kugaragaza impano zanyu nukuri birashoboka. Tangurira kuri telefone yawe, fata ka video nubwo ko baraka video gato, ariko Bibiliya tubwira ngo naho amatangura yoba mato amahereza azokwaguka. Tangura kuri ivyo bintu nyene ubona bito biciriritse, ariko nagomba ndakubwiye hari gihe kuko umusiguzi niwe yanditse aravuga ati ikintu cyose cyashingiwe igihe cacu. Hari gihe uzoshikana ukavuga ati vy'ukuri bya bindi natangura ko bito nivyo byanshoboje gushika hano uyu munsi ndi. Rero ndabishimira Imana nakubwiye ko natanguye muri iyo myaka, ariko navuga ngo n'ubu ndacabandanya. Imbere yuko dutandukira ikindi kibazo tugaruka gato ku kantu wambwiye ati natanguye nigana amajwi y'abantu, mbega nk'umuntu ushobora kuba waragerageje gukurikirana cyangwa kwigana hama bikaguhira, ducishirizaho gato ahita ukumviriza. Uyu munsi muraza kumbabara gato kubera nagwaye aka gripe kandi nawe urabizi, ariko naco ariko urashobora kugerageza kugira kuko uvuze ngo watubwiye ko wagerageje kwigana amajwi y'abantu. Hari abashobora kuba bakuzi mwarahuriye nk'ahantu canke barakubonye ku mbuga zitandukanye kugira bumve reyerema ko ari tijo turi kumwe, sinzi ko ushobora kuducishiriza ko akantu gatoya. Ndibuka muri iyo periode nariko ndigana ijwi ry'umuhisi nyakwigendera umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Yego. Kumbura bariko baradukurikirana benshi muramuzi. Rero narakunda kuyigana ijwi ryiwe bivanye nabona imbere yanje baranyispira kumukurikirana nkaza ndasubira mu ijwi ryiwe. Nibuka narakunda kugira ngo murumva yuko ari ibintu bishimye cyane. Nijambe ami ukazubona umwana w'imyaka 15 ngo yatwaye inda, murumva yuko biba ari ibintu bibabaje cyane. Birakomeye cyane. Rero byarashika nyene uyu muntu nkamusubiramwo kandi numva yuko ndiko genda ndamushobora, ariko kuva aho numviye ko amaze kugenda byarambabaje kuko nari ngeze ahantu naje nahe ntanguye kuza ndamushobora. Yego. Mu nyuma ndigana amajwi y'abakinyi baninde nka Kireko, mu Adrienne, nka Kinaninde. Voilà. Kuba ariko baradukurikirana ako niko dukeneye. Urashobora kudushishirizaho gatoya kugira ngo bariko baradukurikirana bashobore kumva yuko ari Tijoro Comedy turi kumwe ngaha aya kuri micro za Senga Media TV. Abantu sa muruduhu vyamuzanye hewe yari weganutse we yanukuri amaho hewe uravuye mu kiganiro ego cyo niyo ndiko ndapfa nyaruka tugende oya we ntuze we yanukuri je bamufasha waje niyaguriye kakavutano vy'ukuri pe. Mbebye muriko muravugana ninde? Bega wewe kuge ngende abandi bose warabaguriye imvutano babahabara bawe jewe waranguriye none izo ambaye sije we nazikuguriye, izo ambaye sije we nazikuguriye. Abantu muri tera gateka bega ndagutere n'inkuru ngo wawe na patiri atekera babikira babona uko Urumva rero jewe mu bagwaye sindimo. Wewe Nungoroke murakoze cyane. Cameraman umfanye tubanze tumukomera. Asante sana. Okay, ewa. Courage sana vraiment. Asante. Courage urashoboye cyane. Ego dutandukire n'ikibazo kigira kabiri. Wambwiye ati je ndi evangeliste Tijo. Mbe n'inshuti Thierry. Yego. Nibaza neza yuko biragoye cyane kuno mwuga usanzwe ukora wa cinema canke wa comedy, na cyane cyane kusanga muronka ibikorwa bitandukanye ntibiba byoroshe kubikora. Abantu tuzi babikora sibesh ukunda gusanga bakijijwe. Thierry yoba yavutse akijijwe?
Ubundi nta muntu avuka akijijwe ni bimwe idini ryatwigishije tuzasanga no mu miryango imwe canke iyindi ngo je ngo navutse nkijijwe. Nta muntu avuka akijijwe kuko Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. No kuvuga umuntu wese avuka afise kamere y'icaha kuko tuvuka kuri Adamu, dukomoka kuri Adamu nyene gukora icaha. Umwe yakora icaha mw'itongo rya Edeni, urya nyene yakoze icaha yatwanduje umuvumo w'icaha twese abamukomotse ko bose. Rero turonka ukugororoka biciye mu kwizera Kristo Yesu. Naronse ukugororoka umunsi nizera Kristo Yesu, nayo ubundi sinavutse nkijijwe. Ariko nakijijwe uwo munsi nizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, ndamuhitamwo mu buzima bwanje. Uwo munsi naciye nakira. None na cyane kumengo biba ari ibikorwa bibiri bitandukanye kandi atanu na hamwe biba bihuriye. Birakorohera gukora uwo mugabo wa evangeliste na cyane reka ndeke kuvuga ko ari umwuga kuko hari abo tuzi babikora nk'akazi kabahemba, hari nabo tuzi babikora bariko barakorera Imana. Wewe birashobora kukorohera ico gikorwa c'umuhamagaro Imana yaguhamagariye gukora n'aka kazi usanzwe gukora ka comedy? Ubundi ico nagomba kuvuga kwanza sikindi, impano si zacu, impano ni za Kristo. Ingabire si zacu, ingabire ni za Kristo. Rero iyo umaze kumurikirwa n'umuco w'ubutumwa bwiza cyangwa ukamurikirwa n'ukuri kwa Kristo, uraheza ukamenya ukuntu impano Imana yaguhaye wozihuza n'ubuzima Kristo ashaka. No kuvuga ngo ni bimwe Paulo yageza aho avuga ati jewe ivyahora bimbera inyungu vyose vyacitse ubuhombe kubwo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Rero nanje vyinshi vyashitse ubuhombe maze kumurikirwa n'umuco w'ubutumwa bwiza, camfata izi impano nyene Imana yampaye ndazigira inzira yo kugira ngo nkorere umwami Yesu, ndazivugamwo ubutumwa bwiza. Ntikibujije ko mu rundi ruhande ndazicisha amafaranga, ariko mu kuzicisha amafaranga sinza kubucisha mu butumwa bwiza. Nkoresha za mpano nyene ariko mu bundi buryo kandi nabwo nyene budatukisha izina rya Kristo. Nuko yego Imana iguhezagire cyane kabisa. Uradusiguriye uburyo ushobora kubikora kandi bikagenda neza. Mbega Tijo mu byo asanzwe akora bijanye na comedy canke bijanye n'ibindi byo byose, arashobora kuba afise abasanzwe bamufasha mu mugongo, na cyane urabona iyo ukora ibikorwa nk'ivyo bica ku mbuga ngurukana bumenyi, biragusaba uburyo, biragusaba kamera, biragusaba amafaranga, bikagusaba ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo urinde ukora igikorwa ishobore gushika mu bantu. Tijo biramworohera canke asanzwe afise abasanzwe bamufasha mu bijanye n'ubwo buryo bakurikirana ibyo bikorwa asanzwe akora? Uyu mwanya novuga ikintu kimwe, iyo intumbero y'ikintu mu mutima wawe ari nziza, mu yandi majambo y'ico kintu uri kurakora ufise intumbero nziza mu mutima ataburyarya burimwo, Imana irashigikira ico gikorwa. Rero novuga ngo Imana ihora ishigikira iyo ngabire yanje, ihora ishigikira ico gikorwa ndiko ndakora biciye mu bantu runaka bankikuje bashima izo mpano Imana ashize muri jewe, hanyuma kumbura Imana ikamukoresha agasapotinga muri kiinye, nimba habuze uburyo bwa kamera nkabona ikiganza c'Imana, habuze uburyo bwo kwiyunguruza nkabona ikiganza c'Imana. Muri make Imana igenda ishigikira kubera yuko intumbero mu mutima bari nziza. Ubundi tugirire confiance Imana, tuyizere, Imana nayo izodushigikira kuko nta mwana w'umuntu yo kwiyumvira ko Imana itashatse kugufasha. No kuvuga Imana rero icicisha muri babana b'abantu bagaheza nabo bakaza bakagira gute bakadufasha. Nshimira kandi n'abantu muri ko muragira ico mudufashije, ndabashimira cyane. Imana nye n'amahoro abarizo bahemba kuko twebwe ntaco tworonka tubaha abo bantu. Turabashimira cyane kuko ntumudukunda mutwitaho mutwitwararika mwenje wa bien sana. Yego urakoze cyane. Imana ihezagire abariko baragufasha, Imana ihezagire n'abashikira ibikorwa byanyu. Natwe nka Senga Media TV ntaco tuzazokora ico dushoboye tuzobikora kugira ngo turushizeho kumurikira ibikorwa byanyu abakeneye kubibona, na cyane ko bizogira ico bibafasha. Dutandukira kandi kantu sinakibagiye, watubwiye ko usanzwe uri umunyakaranga. Mu karanga h'igihugu cacu harimwo ingoma, harimwo umuyebe, harimwo agasimbo, harimwo n'abatamba ibintu sinzi kubitandukanya muri aho. Okay, voilà, akanyarusizi, amayaya, umutsibo, ivyo byose muri aho hose Tijo ahagaze hehe? Ubundi nakuriye mu karanga, nakuze ntamba. Ntamba ivyo abanyarwanda bene wacu bavuga ngo nukubyina.
urumva bo bavuga ngo no kubyina nivyo twe twita gutamba voilà twebwe ubundi kubyina tuvuga no kuririmba rero no kuvuga ngo gutamba nivyo nakuriyemwo ego naratamvye intambo zose z'abahungu ego ariko ubundi mu kuririmba ariko kubyina kwacu uri mu kubyina ariko ubu cyane cyane uri focus mu kuririmba cyane ego sorry bro tugiye gutamba ubundi none kumenga gutamba sa n'uwabihagaritse gato ya ariko turashobora kuririmba ego nta kibazo ego okay reka tubanze turirimba usagiye kubera hari ibintu bagira bagakoma amashi gutya bakagira gutya uranyigisha umbwira ingene kugira ngo turirimbane uducishirize ko kuko nakubye iyo umuhinzi iyo umurimyi ari umurimyi ararima akerekana ivyo yarimye iyo umuririmbyi ari umuririmbyi tumumenyera kuki ku ndirimbo asanzwe aririmba iyo umubyinnyi ari umubyinnyi bigaragarira iyo ari karatamba tukabibona nkuko kameramani wacu ari gafotozi urumva tubibwirwa niki nuko ari karagirane aradutunga kamera ndagomba rero na cyane cyane imbere yuko tubandanya ubanza uduhonge kugira ngo turirimbire utuvungurire kubijanye n'akaranga kiwacu k'igihugu cacu reka ndababwire inkuru yanshikiye y'umukobwa nakunze arampemukira ego niyo nkunze kuririmba kenshi ndabicishije mu mbyino nayo benshi barayikunze kandi namwe ndazi muraza kuyikunda kandi ntigoye kwitabira ni imbyino ivuga ngo muteteri we ahumve muteteri muteretakiya ahumve wowe rero witabire ahumve witabira ahumve uko nyene witabirire nawe rero kameramani nawe nyene witabire kandi gose na kontreta hama nanje mbatera inkuru iyo umukobwa twakundanye wewe rero kameramani uri kugira muri game itariyo itabira nk'uku uyu mujurnaliste uku nyene ntitugende muri kontreta canke tugende muri game itariyo ariko rero tuguma reka rero mbayagire iyo nkuru yanshikiye y'umukobwa twakundanye naramukunze ndahereza ko kumbe nanje aho ndadekonye abagenzi twagendana bakaja ngaho bakamuvuga nkibaza ngo barafushe kumbe yemwe baramburira nanje ngaho nkiziba amatwi baramuvuze ngo ataha ijoro jewe ndamukunde ndamuvugira ntinaritahe na karubu biragoye ni kubera ingorane z'ibitoro baba batonze ku mirongo barasubiye baramuvuga ngo anywizikanye je ndamukunde nkamusutena nta matara caka tuzoziseka barasubiye baramuvuga baramuvuze ngo arafise imbanyi ndamuvyare ndamurokonesa ntakabari umwe tuzomurera caramahasa hanzoyavyina yo ntugira ubwoba bizoshoboka ariko icamba bajega bayo kera twigiyo mu marise twaratebura tugatita je twarayaga tugaseka yoho vyararyoha sinobahisha bwarakeya carayamara naje igihugu kirankenera ca ndagenda mu gisoda yoho ntiyabakimpa namwaramutse naraja kuryama nkabura itiro kameramani yaryohewe ehari karakanyukura naraja kuryama nkabura itiro isaha 9 buri mu guca nafashe ikaramu n'urupapuro indoto zanje nkazandikako yo ntiririya nurangumiriza ibanga ariko icamba bajega bayo byarashitse ca ndafungwa ariko muhungagizwe n'ugutimba naratimvye ca ndatoroka ca ndage
ndagenda ndashika iwabo Ahombe. mama wiwe acarambaza nti Ahombe. none gatijo bagutumye iki Ahombe. ntibari bantumye urwo rutaro Ahombe. mama wiwe acaramisano Ahombe. genda ndacagosora ingano Ahombe. je maramara asubira inyuma Ahombe. ingufu zose ziragenda Ahombe. intege zose zirakoroka Ahombe. ariko numva ndacangashiwe Ahombe. mu nyuma ca ndahindukira Ahombe. ntiririya nayo baraha Ahombe. ngo yaririya naraherekeje Ahombe. ntinone nkubaherekeje nde nturutipe rurerure Ahombe. ngo rukunda kwiyambarira kepe Ahombe. ngo gwirehera nka kameramani Ahombe. mu kabare runywizikanye Ahombe. ture wikende rugataha minwi Ahombe. nawe ukuboko ni nkawaho Ahombe. yongo ntuzumwitege yo kumara Ahombe. je naritonze ca ndabiraba Ahombe. ririya nayampinduriye Ahombe. kuko ushima yarampinduriye Ahombe. mu gitondo yaranywa koka Ahombe. kumuranga akanywa kaboke Ahombe. bugorovye yababoke koka Ahombe. je ririya nayampinduriye Ahombe. ntazanyage ntazashikuze cane Ahombe. je ntazanyage mu rumonge Ahombe. kuko amamesa sinoba nkirya Ahombe. je naho noba mfise ibigazi Ahombe. ntazanyage ntazashikuze cane Ahombe. ntazanyage mu rutana Ahombe. isukari sinoba nkinywa Ahombe. naho noba mfise ibikaju Ahombe. je ntazanyage iyo mu kabare Ahombe. ngo yovyumva veterineri Ahombe. akaca yama ndihisha imbere Ahombe. inkuru rero nuko yagenze Ahombe. sisarare ngo sabe namba Ahombe. mwebwe namwe mwadukurikiranye Ahombe. sisarare ngo sabe namba Ahombe. kandi namwe twabasanze aha Ahombe. mbere n'ubu iyo Muteteri. ndavyibutse ndumva inzigo Cameraman uze kumucorera vraiment niduheze ikiganiro. oya Uze kameramani kumucorera. arancorera nukuri yagumye atambira ari inyuma ya kamera sha mwaho mvyugo n'umutabonye kameramani vraiment niyumvire ariko atambiga isura ariko atamba akanyarusizi ibintu yagira Ahubwo ubu tugiye kuza turashiraho kamera zibiri nukuri zora navyiyumviriye ku bantu nizora kuri cameraman. hariya vraiment Ego. Okay, urakoze cyane turagushimiye gose. asante sana Ni ibintu biryoshe, ni ibintu bitagira uko bingana vraiment. Nibaza yuko ko bariko baradukurikirana bari mu gihugu, bari no hanze y'igihugu, ubibukije ibijyanye n'akaranga k'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, kandi urabona yuko bimeze neza cyane vraiment. Naje naryohewe cyane sindahora nkunda kugira nte kubyina. asante Hama sana dusubire inyuma gatoya. Watanguye ibijyanye no kuririmba ryari by'akaranga, watanguye ibijyanye no kubyina ryari, hoho byakugendeye gute, byarakoroheye cyane. twebwe twatanguye ibintu vyo gutamba kubera umuvyeyi wacu mama Yeah. mama no muri jende Yego. no muri jende mama yadutanguje muri club kera mama yakuriye muri club bita umudeyo wari w'abanyacankuzo Ruyigi Ego. ngira mwamuyizi ya kera mama carayidutanguzamwo tukiri bato tuca tubikuriramwo Yeah. ndibuka yuko twabitanguye dufise nk'imyaka nabo tuvukana Yes. wanyuma yarafise umukuru wanyuma yarafise nk'imyaka nka 10 abandi twatanguye dufise nk'itanu kuduga rero umva byaba ari ibintu biryoshe niyo mpamvu twabikuriyemwo byabaye muri twebwe mu yandi majambo ni marasonere Yeah. biri mu maraso Urumva byari byoroshe cyane na cyane cyane ko byari iby'umuryango. yeah. Hama urabikoze urabirangije no kugeza uno munsi nturigera urambigwa. Mbe Tijo yoba ari mu makrebe, Tijo yoba canke akora ku giti ciwe, uyu munsi nk'uwo mukenera afise urubanza agomba ko muryohereza urubanza, Tijo yo mutorera hehe, vyogenda gute canke ikijanye n'uburyo nacyo nyimba atari banga, yoza yitwaje umufungo ungana iki? nakuriye muri club Mudeyo, mva mu Mudeyo nja mwihunja, ihunja ndarimaramwe igihe kitari gito, hanyuma mu nyuma maze gukizwa ca ndafatirwa kuko umwanya w'amarepetition wasanga ari umwanya natwe twaba turi muri culte. Yes. Rero ca mba mu gusenga ibintu vya club ca mbanza ndabija kure gato, ariko nabandanije mvyina kuririmba. Ubundi ivyo ibica muri club nivyo gutamba, ibi vyo kuririmba ni privé, ni ku gatwe k'umuntu, ntabwo birinda guca muri club. Hanyuma no kuvuga mu nyuma narege muri club himbaza, ni club irimwo imvyino zo guhimbaza Imana, kenshi tuvyina imvyino z'impimbaza Imana no gutamba nuko. Hanyuma kubijanye n'ushaka ko tumukorera urubanza aturondera
inbox tukavugana nawe kuko urumva abantu bose ntibafite uburyo bungana. Nanje umva nakira umuntu seno yuko ari bivanye n'uburyo afise, hanyuma nkaraba ati uyu muntu turashobora kumukorera urubanza gutya canke nimba ari uwo twofasha naho turafashanya gutya tukabivugana, harabaho kunegosia. Rero mva igitigiri ntivyokunda kuko bose ntibafite uburyo bumwe. Nuko ubundi diaspora acaguha nkangahe? Naho nyene aba diaspora atandukanye. Urumva ashobora kuba ari muri Congo cyangwa ashobora kuba ari mu Rwanda, cyangwa ashobora kuba ari mu Uganda, cyangwa ashobora kuba ari muri Sweden, cyangwa ari muri Amerika. Wewe urumva aca kuriha mu madolari. Erega ubundi n'ubundi n'abari muri Amerika bose bose uburyo bungana kuko hariho n'abandi bakiri hasi, hari abandi bakiri ko barubaka nabo nyene. Ubundi ni bimwe navuga no kunegosia turavugana. Turavugana nayo ubundi ntituzimvye cyane. Cameraman wavyumvise we ntazokuzimba kuko uri mu diaspora wo muri Congo. Wazoguca make. Turavugana pe. Nibizimvye. Yego. Okay. Hama nizera yuko turiko turagana ku musozo wa kino kiganiro. Ariko nizera yuko twagiye tuyaga vyinshi, watuyagiye kubijanye n'umwuga wa cinema na comedy, uratuyagira kubijanye n'igikorwa c'Imana usanzwe ukora c'ube evangeliste. Ariko hari akabazo nibagiye kukubaza, hari abo duhora tubona ku mbuga bandika ngo umu evangeliste yigenga, n'abandi benshi tuzi usanga babikora ku giti cyabo. Mbete ivyo yoba afise asanzwe arerewe, yoba afise asanzwe abarizwa kugira ngo abashe gukora ico gikorwa, na cyane cyane ko tuzi yuko gukorera Imana ni igikorwa ca buri munsi, ubundi ni igikorwa umuntu ari we wese yahamagariwe nk'umwana w'Imana, kuko n'utashobora kuba yemereye iyo Mana arazi ko Imana ibaho kuko ntaba yariremye. Tijo asanzwe abarizwa hehe mu bijanye n'ibyo bikorwa by'ivuga butumwa asanzwe akora? Ubundi nikijya uhereje ko nico no kwishura ko cyane. Twese cyo duhamagarirwa no kuvuga ubutumwa bwiza, no kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko aho nsanzwe nteranira n'abandi bene data, ni mu Ngagara quartier 5 ishengero gitwa ry'ubuntu bwa Yesu Kristo, Jesus Grace Church. Aho niho nkoranira n'abandi bene data, ariko umurimo w'Imana nanje ndawukorera hose, aho ngeze hose ndawukora. Imbere yuko turangiza ndagomba ku basanzwe bakurikirana ibikorwa bya Tijoro Comedy, kuwipfuza kuba yo gukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi, Tijo kuri Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, na yahe mazina Tijo ashobora gukoresha. Hari abashobora kuba bariko baradukurikirana bifuza kuyaga nawe, ari mu bijanye n'ivyo by'akaranga ukora, ari mu bijanye n'ibikorwa bitandukanye usanzwe ukora. Tijo uwo mukenera yo mutora hehe? Imbuga zanje zose ni zina rimwe, ni izina rya Tijoro Comedian. Haba YouTube, haba Facebook, haba Instagram, haba TikTok, ni Tijoro Comedian. Kiretse ko abifuza ko tubakorera imanza badutora kuri WhatsApp. Inimero ni +257 61 807 590. Mu Kirundi ni kamenyetso ko guteranya amajana 257 61 amajana 87 ijana 90. Cameraman areka aratwenga sinzi ko nihenze, ubundi ngonze kuzivuga mu Gifaransa mu Kirundi. Nibaza ko ari izo nyene. Nibaza ko yavyumvise kandi bimeze neza. Canke ari kambona nk'agapupe cameraman, ari ngira ikambona nk'akajuwe. Reka tuza kubisubira mu nyuma y'ikiganiro. Kubera ari abantu bambonye bace batwengagira bahora bambona nk'akantu k'akajuwe. Nizera yuko bariko baradukurikirana mwumvise yuko Tijoro Comedy mumukeneye aho mushobora kumusanga. Hama imbere yuko turangiza niko ushobora kubwira abakunzi ba Senga Media TV n'abakunzi ba Tijoro Comedy? Muri rusange ikintu no babwira nohereza ko nico nkunze kubwira abantu bose, no batekerera ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa. Ni Timotheo wa mbere kigabane ca 2 ku murongo wa 3. Ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa. Ico nipfuriza umuntu wese yadukurikiranye hano nuko wokizwa. Gukizwa su dini, gukizwa su guhindura ishengero runaka, gukizwa no kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe. N'uyu munsi hamwe wo vyizera ivyo, ukizera ko Kristo Yesu yabambwe mu gishingo cawe, agapfa akazuka kubwawe na jewe, urakizwa. Imana iguha umugisha, kuko ivyo nivyo nyamukuru, ibindi byose bizokugwaho, ariko ivyo nivyo bizokwamaho ibihe bidashira. Mwarahizagiho. Arakoze cyane. Nizera yuko mwavyumvise. Inyuma y'ibi by'akaranga, inyuma y'ibijanye na comedy, inyuma y'ibindi ivyo byose dukora, hari igihe kizogera nino mikro muri ko murabona simbe nkigirane, simbe nkiyifata, ariko dushimira Imana kuko idutije umwuka wo kubaho. Ivyo dukora byose tubikore tuzi yuko inyuma y'ivyo dukora hari Imana irengeye ibindi byose. Hama tugushimire, tugukengurukire vy'imva mutima, nukuri
wakoze cyane nizera neza ko n'igindi gihe nitugukenera uzotwitaba. Murakoze cyane nukuri nzobitaba cyane kandi namwe mwakoze kunyizera mukantumira kugira ngo nze duteramane namwe nongere nteramishe nababakurikirana namwe mwadukwirikiranye ndabashimiye cyane muhenje wa BSR. Hama cameraman ari mukorongorangira ni yagutuma ko uzomuririmbira ku buntu. Sha tuzobikora none tugiriye gute ereka ntayandi mahitamo. Okay, urakoze cyane. Hama shimire umutumire wacu, shimire n'abariko baradukurikirana bose, shimira na cameraman wacu Ningagari ntavugwa mu izina nico gituma mumva nakunda kumuvuga cyane. Ariko nibutsa kubadukurikirana batarakora subscribe, batarakora follow, batarakora utumuja hajya munsi wandika comment ibitekerezo vyanyu, impanuro zanyu, appreciation yanyu turayikeneye ntaho twoshika tutabafise, ariko nizera neza yuko hamwe n'Imana bizorushiza kugenda neza. Ciao ciao, turabakunda sana. Thanks Sana.